surprise irakomeje hariya i Catalogne muri equipe FC Barcelona. Kipe irimo gusora abakinyi ku buryo bukomeye cyane. Ya equipe irimo gusora abakinyi ku buryo bukomeye cyane. On ivuye kurondera amafaranga no musitarasoka. N'abasiti barasoka nimba bana batunze 200 barasigarana batana abandi bageni bazobishobora gutungana hariya kuri Stade Mondrian. Gushika muri kano kanya rero mwisoka ry'abakinyi ritunguranye muri equipe FC Barcelona. Nonaha uri kuvugwa cyane ko ashobora gusoka muri equipe FC Barcelona n'uwitwa Andreas Christensen. Ya n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ari ubona ko banditse ngo en départ inattendi. Ya. Uvuga ngo irindi genda ry'undi muntu rigize gute bitari gitezwe. Ya. Nyuma y'imyaka 2 uwitwa Andreas Christensen yinjiye mu gwi wa FC Barcelona avuye muri Chelsea, avuye muri equipe ya Chelsea nk'umu agent libre cyangwa se amaze amasezerano. Nimwe mu bakintu uvuga ngo bifashijwe cyane muri equipe ya FC Barcelona haba cyane mu mutima wa defense ko numwe mu defenseur bigaragara ko bakoresha mu mutwe cyane gusumba gusekana kanatsinda bafise igihagararo ni barebare ariko ubona ko batari costo cyane. Rero nyuma yisoka rya Ilkay Gundogan, nyuma yisoka y'uwitwa Victor Roque, nyuma yisoka riri hafi cyane y'uwitwa Michael Faye. Yeah. Biragaragara ko Michael Faye ndibaza ko no joro binarangiye. Birashobora kurara birangiye. Yes. Hano equipe ya Stade Rennais nako yes ni Stade Rennais iri hafi kumvikana na FC Barcelona ku bijanye na contrat zo kwatunika ko ari mu gihugu cy'Ubufaransa. Yes, cyane. Yes, rero nyuma yabo bagiye batandukanye mubuke ko FC Barcelona geza mu mwanya iri mu ngwano idasanzwe yo kwandikisha abifise yifuza gukoresha harimo na Dani Olmo yaguzwe, ariko kandi bari no mu ngwano idasanzwe yo kurondera uburyo hariya abafaransa bakunda kuvuga ngo les fonds nécessaires, uburyo bukenewe kugira ngo Barcelona bikunde izibire kimwe mu birogo uwari wese abona kwifise cyo kwinza mu Kenya kina nimero 11. Rero ivyo biriko biratuma rimwe na rimwe barekura abakinyi novuga ngo bitwa ko nubwo bari bagikene muri projet ariko batari muri projet long terme bakabarekura kwero ko bahembwa amafaranga menshi, abandi bikaba ngombwa ko nubwo bahembwa make mugabo batakiri muri projet a long terme ya equipe nabo nyine bakabasohora. Rero mose nkuko byanditswe na Mundo Deportivo nuko uwitwa Andreas Christensen ubwo novuga ngo mwaka wese yakorejwe na Xavi cyane ku numero 6 hagati mu kibuga ivaye nuko mwibuke ngo saison 2023-2024 hageze mu kwezi kwa mbere abadeba muri equipe FC Barcelona. Buvuga ati mbega tuzane Roque twamaze kuba tugura cyane twinzera 6 muri bukavuga bagiye batandukanye bati Thiago Alcantara ba Guido Rodriguez ba Alex Garcia kapiteni wa equipe ya Girona, ariko bariyumvira bavuga ati mu kwa mbere kuronka umukinyi twitwa ko tuzokubakira ko numero 6 biragoye, reka tuzane Roque we twitwa ko twamaze kugura aza kumenyera na Robert Lewandowski ku buryo bizokoroha ko bamusubiza ko wibuke ngo hariho na projet yo kudangura kwiyumvira gusora Robert Lewandowski bivanye nuko muri contrat yiwe Robert Lewandowski umushahara we uyongera ku mwaka. Bejo bavuga ati saison yahera Roque ameze neza turashobora kwetidia la probabilité yo gusora witwa Robert Lewandowski. Biba ngombwa ko equipe izana Roque mu kwambira avuye muri Atletico Paranaense ica yadopta ikintu gikomeye cyane cyo gukinisha Andreas Christensen na numero 6. Ivyo ni Xavi yaramaze kwabigira. Vyaciye binatuma wanashima tubona Andreas Christensen aronka umwanya wo gukina cyane gusumba uko saison yari yatanguye. Nyuma yaho uno munsi mwumve ngo Barcelona yisanze muri axe central. Saison tuvuyemo yaheze deja tumaze kubona charnière défensive cyane axe central ya Pau Barsi no witwa Ronald Araujo. Uno munsi nyuma yabo umugabo witsa Hansi Flick amaze kuba confirmati Inigo Martinez mwarojise ndamukeneye baramwarojise n'urukino rwa mbere yarukinye ana confirma aravuga ati uwitwa Eric Garcia nawe nyane tubwirizwa kumugumana, nubwo nagiye mbona n'ibindi binyamakuru bivuga ati gusubira kwe kwa Girona navyo nyene nibiribagirwa ijana kwijana birashoboka ko asubirayo, ariko byumvikana ko uramutse muri axe central equipe FC Barcelona ifisa abakinyi barenga 3 kandi bameze neza. Mu gihe novuga ngo agati mu kibuga ku numero 6 hari umwana yitwa Marc Bernard badugije yiyongera petete kuri Frenkie de Jong azogaruka avuye mu mvune ndetse na Pablo Gavi ashobora mu ico kibanza bigaragaza ko kugeza mu mwanya witwa Andreas Christensen kuronka umwanya wo gukina biragoye, nubwo ari uburonke tuca turabujya ariko arakoreshwa na Afrika wahereye mu nkino navuga ngo za precision kugeza navuga ngo mu rukino rwa mbere rwa champion kuko yabaye mu bakinyi nivyo bavuye muri rero mugabo ba mbere batanye kuba disponible kuri FC Barcelona baje kare muri squad ya Flick kuva muri tour
yo muri USA. uno munsi rero yaba kote Barcelona bisanga muri projet ku bwanje uyu Christensen no munsi namufata nka Ferran Torres. Nivyo Christensen ashobora gutanga byinshi mu gihe umuhaye umwanya, ariko kandi n'uwo Ferran Torres eske uno munsi ni gikarikara ha Barcelona yobura mu gihe mubuze ni nka Christensen. Eske uno munsi Barcelona ikabura Christensen irabura iki cyangwa imufise keske azana do please uvuga ngo cotuma uno munsi tutamurekura cyangwa tutazana undi mukinyi akenewe nka nimero 11. Ariko bibaza ko domapa Christensen akenewe umwanya uwo nawe uwo mwanya sigaranti bivuze ngo n'umukinyi bwa mbere nubwo nawe equipe itamusohoye kubera ko yari ivyifuza canke nawe atarifuza gusohoka mugabo amakuru atangwa na Mundo Deportivo nuko n'umusore nawe nyene uno munsi bivugwa ko off yari yose iribuze araza kwasohoka kuri condition aja eske araronka umwanya kubera ko kwa Barcelona ikintu kiri butume Barcelona ishora Christensen akavyemera nuko nawe azobagiye kurondera umwanya ahandi atoronka kwa Barcelona mugihe na Barcelona nayo iri oblige kumusora kugira ngo ibandanye ironka niburi novuga ngo ibinogo biri busigare bizoza mu babakinyi FC Barcelona igize gute yifuza. Ariko nibaza ko choice ya mbere kubanza kumusohora nubundi ngira ngo ni muri yanga ruko yo gusura kandi kurondera uburyo masalari zabo zigabanuka. Abakinyi Barcelona iri kurekura bamwe nabandi babona ko bakineye muri projet FC Barcelona nabakinyi by the way havundabira umushara Christensen hembwa muri FC Barcelona usanga ari muri 10 ba mbere ngo bafata agafaranga kenshi kuko genda urabe abakinyi bose binjiye kwa FC Barcelona kuri area ya Xavi Hernandez sibyo Xavi yarabakoresheje kandi batanze umusaruro yego sibyo mugabo uravye contrat wabo baba baguzwe nothing bavuyo imvaga iyo bavuye nvuga ko Barcelona benshi usanga ari mu nizanyo baba baje arabaje contrat za zarangiye mu migwi yabo bakazira ubuntu muri equipe ariko gasa akajazira ubuntu mugabo usanga ntari muri mweto 12 miliyoni afata ni nayo mahigwa umukinyi aziri ubuntu mu bisanzwe aba aho yarangije contrat baba baragiye baramupropoza kumwongera contrat mugabo ikintu kinini cyatumye vyanga nuko ari umushara yifuza n'izina yifuza muri equipe kanakirikira mu aho itamuhaye rero naco gitumuzora be kenshi mu migwi presque yose umukinyi yaje yigenga ategezwa kuba yohembwa amafaranga menshi kuko equipe habari amahita depanje muri transfer yiwe bien sûr no musi Christensen achasgaje contrat y'imyaka 2 kwa Barcelona babo contrat wirahera 2026 mugabo nawe araraba akavuga ati membwa miliyoni 9 bwabo harwanda yo gwembwa miliyoni 9 ndacakeneye gukina na Barcelona ikavuga ngo mukidwemba miliyoni 9 biracashoboka ko tumuvyaza umusaruro twomuronka ko nka 20 miliyoni yinjiye canke 15 muko mugurisha ariko kandi amasalari yari kagira gute ikabesa rero nibaza ko Christensen cakeneye nico Barcelona ikeneye biraza kuba biba avantage umwe wese kuri kote yiwe umwe yifuza kubesa amasalari no kuronka agafaranga kwa gurisha Christensen nundi yifuza gusohoka akagenda kuronka nagira gute aronka umwanya ubwo ikibazo gica kiba niki mbega miliyoni 9 Andreas Christensen no musahembwa kwa Barcelona ni ya equipe iri capable yo kuzimwemba parce que twabonye ko ba defense bari mu bahembwa amafaranga make ikintu gihari Amerika kini naco est-ce musi kuva muri projet ya Barcelona nonaha ni navyo jewe nagomba bitwa Sifrik jene navyo nagomba ngaruke kuko ikintu kijanye n'imvaho n'imikenyuro ya Jets Frik nta kintu nago nta kintu cinshi canke se ikintu kirekire biza kwavisha uti kumamvi Barcelona koze pre-season idafise presque squad y'abakinyi 11 yabwirizwa gukoresha nukuvuga ngo Barcelona bakoze pre-season y'abana bo muri academy bo muri academy igihe cyose bakoze pre-season y'abo bana bo muri academy Christensen yabari ngaho ntitwabonye Flick asa amukoresha amuha umwanya nk'umukinyi yifuza gukoresha cyane ngo muri projet yo mwaka utanguye nimbara aba defenseur bari disponible umugabo yitwa Flick yatweretse kazokoresha cyane ni Nigo Martinez vyarangiye asabye body ya Barcelona kumwaregistra kuko meme imbere ya Orm Inigo Martinez imbere yuko Afrika sinya muri Barcelona meme no kuri yaguzwe na Xavi mugabo Inigo Martinez kuri Xavi yari indesirable sivyo ako yabaye indesirable biva nibazo vy'imvune by'utavana ko mwibuke ngo yaninja visi imvune yatsango kugaragara muri FC Barcelona atevye bien sûr sivyo no kuvuga kuri Andreas Christensen muri Plaza Africa ubwiwe ntiyarimo sivyo mugabo reka tugaruke kuri tapi vert turab eske ivyo Christensen ashobora guha Barcelona Barcelona ikabitakaza za kubihombye
twabivuze Christensen yatweretse kwa Xavier Hernandez ko ashaka kuba umukinyi ukoresha double role nk'umukase cyangwa muri axe central. reka tuze muri axe central naho Azad Romance yavuze ngo axe irimo abakinyi benshi irimo abakinyi benshi mugabo bari invisible muri FC Barcelona uwa mbere Ronald Rojo ari mu mvune aragaruka mu 12 agaruka mu 12 ni turi si nuko nagaruka ari muri fit mugabo c'est un joueur nubwo atogaruka ari physique ma fit uno musi uteretse ku isoko kuko mu buke Barcelona ikeneye amahera uteretse ku isoko Christensen na Araujo Christensen aragenda imbere ya Araujo ariko muri mugabo ngo Araujo nubwo byoshika gasohoka akonyene Araujo nubwo byoshika gasohoka niwe yo kwinza amafaranga menshi muri FC Barcelona gusumba Christensen mugabo kandi difference yari erega nawe uyu Araujo nyene amaze kuronka proposal mugabo kandi difference yari yanse kongeza amasezerano ariko acazgaje contrat ya 10 ans bien sûr birashoboka ejo canke igihe ejo ibiharo bigahinduka bivanye na equipe dufata karuri kuri ico kintu nyene yaravuze Christensen aragarutse na Araujo arahari birumvikana ko Araujo agiye ku isoko kugwa menshi gusumba Christensen mugabo cyo tugaruka muri projet ya equipe Araujo aracyari umwana par rapport ya Christensen en plus Araujo uno musi ari ikintu Barcelona mu buzibura sinzi ko abantu bose tubyemera muri projet no kuri tapive icyo dushobora guhuriza ko ni kimwe nimba Barcelona yo bifise shwa hagati ya Araujo na Christensen gusohora umwe ku mafaranga ukene kwiza amafaranga Araujo kwinjiza amafaranga gusumba Christensen muga tugiye muri projet sportif biragoye cyane ko Barcelona bohitamwo Christensen gusumba Araujo nako ko bohitamwo kugumana Christensen gusumba Araujo bien sûr kote zose rega Araujo ari imbere kwinjiza agafaranga ndetse no kuba muri projet mugabo ndiko ndagaruka no munsi plus kugira squad iri vast sivyo ni kugira amahigwe ko hamwe Barcelona isanzwe ugera muri misezo twabonye equipe bangamirwa n'imvune misezo itakaza bakinyi benshi misezo hagati muri sezo ereka Christensen no kwa Xavier ntari muri 11 mugabo yari mu bakinyi ba masolution zirenze zibiri mu gihe yabuze Dohon na Gavi reka wanashima uno musi muri equipe Barcelona wanago muri musi turemo ba axe mu bakinyi bari muri axe cyangwa se mu mutima wa defense no musi jiri kunje singi mushirayo jiri kunje yaragiye ku nimero 2 jire kuntu no musi usanga abari bahari no musi itaza rya Joao Cancelo riramugira nimero kabiri mwiza atanafise n'umusubirizi wanashimye kuko gatoya iyo Cancelo aba ugaruka muri Barcelona twari kwimvira Afrika uko azobakoresha mu gihe Conte Alejandro Balde kwa Alejandro Balde na Cancelo nibo tangura mu kibuga rimwe aho nyene batanguye mu kibuga rimwe nuko jije kunagaruka muri axe ntuzanya akaja kuri zibiri cyangwa akicara bien sûr mu makinyi no mutima wa defense cyangwa se muri axe central kana na gatanu muri equipe Barcelona bafise Araujo ari mu mvune niyo Christensen bagomba gusohora ubundi ahari ni Garcia Eric uyu avuye muri equipe ya Girona uyu mahari ni Clemarang nawe ni biradadaruka neza kare buguma muri equipe Barcelona amavyorangira Christensen adasohotse muri Barcelona option yo kumongereza amasezerano ariko yemere kugabanya umushahara kugira ngo babese masse salariale ubundi mu mutima wa defense Nigo Martinez nawe escrow kubijanye n'imvune tuzokwizera kwijana nivyo je nagomba ngaruke uyu ni Pau Kubarsi uyu we nawe ari top ni Arfit mugabo ku myaka ariko na Christensen rero ndiko jawe ndekete kuri Pau Kubarsi nabandi bakina azokira ego gendurabe abana bavuye gatoya banzureke ndashike abana bavuye muri La Masia kwa FC Barcelona baho umwanya ukuye kandi bakareponda kwa FC Barcelona byabarangiriye gute sivyo uno munsi Barcelona ifise projet ikenegura mu migino bagutwara ibikombe ifise projet remereye burya projet wakwinjiramo kwa Madrid na squad bafise no munsi ni woremego nkuko bo kwinza kwa FC Barcelona cyane sivyo ivyo none Madrid kwitwara ibikombe kandi ko equipe babaza umusaruro mugani waze ngo umukinyo kwa Madrid araremegwa nk'umukinyo wa FC Barcelona mwendere erere kwa FC Barcelona igukuta umwanya muri wo gusorogoroka mantarma bisona ko ababana nkaba Pogba ko duha nkuko Pedri yaduze sivyo ariko aduga atanga umusaruro nko Xavier yatanze sivyo nako Gavi gendura buno musi Pogba muri Jeux Olympiques yari pangwa muri 11 yakenye match zose gendura buno musi Pogba erera atangwe gukora nimwamonye muri match ya France yakuza amahera yemesha gutwa ikata y'umuhondo Frike birangira avuze ati soka petit ingutuze hano bisobanura ko ari fit mugabo jewe ndavye Pogba
ashobora kuza akamara umwaka mugabo niho gashobora no kuza umwaka ugahera Pogba Barca twamubonye swate niba atari imvune yasubiye inyuma iki ni ikintu kigira gatatu tugenda kuri Eric Garcia Clemarang niho ari muri projet ya Barcelona sibyo uno munsi ufise Leonardo Rojo ufise Pogba Barca rero jakomeye niba ushobora kwizera ubundi mukinyi rero nabona ari fit nta mvune kandi yaguha umusaruro Christensen yari associé numukinya ashobora kuba associé muri axe defensive no mu defenseur wese muri FC Barcelona ariko no munsi yadi utirangagiza ikintu Barcelona no munsi ari ubugigomba guhindura uburyo bw'imikinire umukinyi wari wese bwa mbere asabwa kuba physique na cancana wanashima hano bakinyi bo muri axe central since ko yuko igihe Xavi ndimo narimo yakoze ama remplacement ari force ya Christensen erega no bundi na defo gunda gwe n'umudefenseur ko natanguye kwicara amanika amaboko undi mwayo ko Xavi aramubwiye ati akavuga muri press conference akavuga ati kenshi namubwiye ati haguruka ukine match ndacha ukine mu rukino ariko undi mwanya ukabona ko ari wa mudefenseur ashobora guseda en fonction ya rythme y'umwataka bitwa ko bagize gute bari kumwe rero na je nimba ari ikosa rimwe Barcelona yokora nijo gukonta kuno munsi umudefenseur afise kugira ko ari Pogba Barca ijo bari kosa rikomeye parce que Pogba Barca erega niyo foro manque d'expérience canke se niyo foro ya Barcelona uravye no munsi ugutangura kuremegwa uravye no mu rukino bakinye burya nabonye Flick rumenyereza komeye parce que umwana yaronse carton mugabo ari karagundagona na famille ukongera ko no musore bica ubwo duro ubona ko akora amakosa menshi hagera igihe ahubwo niyumvira mbega umenyereza wa equipe ya Valence niki gituma tazana kinyakina hagati mu kibuga nka nimero 10 acenga cyane yotuma umusaro wa ubwo duro na famille wiyongera kugira ngo ba créer surcharge kuri no musore ronke carton rouge mugabo ivyo Flick acayibona kare acasora Pogba Barca bivuze Christensen agishika agiye umuhondo nawe nyine agishika akwitwara cyo umuhondo bivuze ngo no munsi Barcelona situation ya mbere barimo nabo bafisa defenseur 10 mu mutima defense bigaragara ko kugeza mu no mwanya nubundi na mu defenseur Barcelona ifise bo kwizera kugira kijana kwijana nkara ujo yitwa kari mu mvune nukuvuga ngo abasigaye bose hariho de la cline zituma two bitega ku mahera umwanya bari bu crack Christensen ni mwiza tanga solution nyinshi mugabo nawe tona yuko physiquement ntari fort nazo kwitanga kwa kundi umukeneye mugabo n'umukinyi mwiza Pogba Barca arashobora kwitanga uko ashoboye kose ariko aracafise byinshi byo kwiga kugira ngo azabigihanga ko Pogba Barca natabigihanga tuzoyibaza FC Barcelona ucongera ko yitwa Eric Garcia jewe kubganje abakunzi ba Barcelona mu mbabarire na karite nim mbona muri Eric Garcia yotuma ndamwita umukinya akina muri defense yaciyemo Carlos Puyol yaciyemo abitwa wa Macherano umudefenseur mugufi iyo ari mugufa wasabwike ubusabwa kuba wa muntu sinzi ko mona ni goma nako Sandro Martinez ubujya izo kati zamuvugiye kwa Girona ntiyabaye mwiza akira muri axe defense les exigences ne sont pas les mêmes raba match bakinye na equipe ya Real Madrid kwa Girona erega bashobora ko barasinze Barcelona kwera bakina bimwe naronke ya charge y'ababataka bitwa yuko bagora axe centrale cyane rero no muzengiye kuraba Eric Garcia myaka 23 kwa Garcia ibiro 79 metero imwe na santimetero 180 Garcia akiri muto ku myaka 23 yaciye muri projet ya Girona aciye muri projet ya Man City aje muri projet ya Barcelona ya mbere vyanse wabimugarukane nubashobora gusubira kwa Girona bivuze ngo sukugaya Eric Garcia mugabo lo niveau umudefenseur nka Eric Garcia basabwa niki fata Eric Garcia mugiranye na Lisandro Martinez sinzi ko muri Lisandro abwira uwitwa Adama Traoré ati uranca kijyambere kijya kabiri ndakurunka muri gym ce n'est pas le cas kuri Eric Garcia bivuze ngo Eric Garcia bujya yasabwa gukara nkuko Inigo Martinez ameze nimba ari umudefenseur Barcelona tegezwa gukonta ko ni Inigo mugabo Inigo nawe imyaka iramujanye kandi nawe numwe mu bantu babangamiwe n'imvune cyane nazo gwa fiabilité ya match ya 60% ya match zokina muri saison rero kubganje nisanga Barcelona aranakoze by the way Inigo nisanga Barcelona body ya myaka 33 body ya Barcelona basabwa iki nico kintu ariko ndavuga ku munsi wejo basabwa prise de risque gufata ingingo ni gufata ingingo de risque kino risque rien n'arien reka kumva ngo uri Barcelona ugomba kwinjiza abanaka mu gihe novuga ngo ugifise ingorane zaba ufise udakeneye reka no muri Barcelona Afrika datwaye la Liga wanashima abantu bari live iyi foto iri live baribonako n'abatari live bazi abakurikiranya kuri FM muze kuri rabi foto yi defense ya Barcelona uravye afise umupira n'abakinyi beza kabisa oya ufise muri axe Christensen na Rojo Alejandro Balde ameze neza kuri 3 na Jire kunde ku nimero 2 Edi bikunde tubaza abantu baravyishureka peut-être Flick na FC Barcelona
bari kuri pressure yo kurondera ibikombe cyangwa bari kuri pressure yo kubaka projet entre ivyo bibiri bari kuri pressure ya doma par oya reka ahubwo ngira bagije bari kuri live yawe umwe wese uko avyumva muri twebwe jewe doma par Barcelona bakubaka kubaka projet cyangwa batumwa igikombe mu buryo buri bari kubaka projet uno mwaka Barcelona itumwa kubaka projet bien sûr iyo rero kuko imigose yatwaye ibikombe imigose yatwaye ibikombe ibanza kubaka projet yubatse projet izo projet ziba ibikombe zirahiye projet zigeze ku musozo mu gatoto twabigarutseko abakinyi bose Xavier Hernandez yinjije umwaka weze nta numwe asigaye Inigo Martinez asigaye Martinez wenyene ya iyumvire rero equipe ku mwaka weze nje abakinyi kandi benshi bakinjira araba Jean Libre mu bakinyi barenga bane bose uno munsi asigaye nde Inigo Martinez nawe nyine musugiye kuraba yo Barcelona bisanga muri context yo ko bafise Araujo muri no mwanya ameze neza sivyo ndetse na Pau Barsi bameze neza plus uno kunda ko bafise umulateral wo kunino zibashoka konkrasa kunda garuka muri axe none niko babuzwa niki kumusohora erega Inigo bariko baramugumana kubera yuko bisanga muri question ya dépannage y'umwanya muto bamukeneye suko Inigo bamukeneye muri projet ya Barcelona rero nibaza ko uyu ni wo mwanya erega no musi kuri Barcelona wo gufata riske yo kwemera bakabura igikombe kubera ko ata pressure n'ubundi ihari izotuma Afrika bavuga ngo yabuze igikombe n'ibindi bigiye bitandukanye bagatuma babura ivyo bikombe ariko bafashe riske zituma bubaka equipe ejo canke igihe bimeze neza ongera ko n'ukuri umunsi numvune mugabo witwara ujegirikira bakora ko muri axe inomvune nikira tubona umunsi bafa hari ibindi biharuro equipe Barcelona kugira nariko ndanaza no kuri bitandukanye n'ivyo bari kugira au niveau de par champion nariko ndanaza no kuri analyse yaho Barcelona mvaga ikenera Christensen shaka tuje kura no ku nimero 6 ateka nico kimwe ya ufise bande se baboneka kangahe ku nimero 6 ugeza mu no mwanya bigaragara ko Barcelona nta mukino umwe ifise akomeye atari no mwana badugije Marc Bernard ubundi yari kuza ku intervena yari Christensen agomba soke muri pro kuko abandi bose nibiponde Frenkie de Jong Gavi bose baracagwa bari mu mvune turetse no kugwara nibakugarantisa ko burya Frenkie de Jong no musi icyo no kwita état physique forme physique bageze ko na Gavi si abakinyi bakugarantisa même no kwa 50% y'inkino kina mu mwaka de Jong agaruka kiningino 10 akacavunika agaruka inyuma y'inkino 15 nubwo yogaruka ashobora kugaruka kuko attention n'abakinyi bagaruka mu mpera z'umwaka abagezaho mu kwa mbere baja mu karuko mugabo bavuye mu karuko ko mu kwa mbere abari ni yamezi yo gutwara ibikombe bien sûr ubusanga bavuga ngo ndakina Copa del Rey quarto final nkine urukino rukonta rwa La Liga cyane nisanga muri quarto final cyangwa champion final yande ya Ligue des Champions bisobanura ko je nagomba gushika hehe rero kuri izi points ibiri kuri Andreas Christensen je kubwanire mbona ko icyo no kwita umusaruro wo hagati mu kibuga kuri Barcelona mu gihe Christensen ata pression y'iminota n'umwanya ariko ashira kuri FC Barcelona sibyo vyari bikwe ko Christensen aguma muri projet y'umugwa wa FC Barcelona mugabo dose aparakeneye umwanya gusumba kuri we si wa mukino za nka plan B cyangwa plan C sibyo arakeneye aba plan aravuga ati nimba no munsi kuko no munsi rego no munsi muri axe ntabwo ari plan A ntabwo ari plan B kuko no munsi plan B inyuma yuko Araujo ataragaruka kwa Freak ni Pau Barsi na afise babiri ni Inigo na Pau Barsi nabandi abo bavuyemo uzibona korokanya abandi sivyo bana bo muri academy bakikira Sergio Dominguez rega yokina Andres Christensen nice ajya ku bench kuko nakojeje cyane kandi yanerekanye ubukomezi erega binagaragaza ko muri projet za Afrique yakozana Christensen yozana umwana wo muri academy yes bien sûr sivyo mugabe kini kandi munibuke ko rega hariho match erega possibility yo kuzana undi mukino muri axe regira cyane Hector Ford yakoreshwe ibubamfu cyane mugabe kini buryo Hector Ford uno muso bitwa Marc Pibir ndasa kwa Jude Almeria ari mu makinye ko bifuzwa na Barcelona ko Jude Almeria yo mubatiza arimo option kumugura ivyo cyo gusoro witwa Hector Ford bisobanura ko kwa Barcelona nkuko bivuze uno musi hagati ya Hector Ford na Gerard Martin umwe azoca soka mugabo ni basoka preference arasoka Gerard Martin gusumba Hector parce que Hector agwa possibility ku numero 2 no kuri 3 kandi uno munsi Hector Ford amaze kuba Mathieu kuko no mwaka wezera akoreshwe cyane twabonye ku nkino zatitswe Madrid reponda president twanabonye Gerard Martin mwiza kabisa Gerard Martin mwiza ariko cyane akombla lo vide direct ibisizwe n'umugabo yitande Alejandro Balde erega ikindi naco shakurabe uno munsi vide ya Alejandro Balde yahuri Jamonde jo cancel kandi Alejandro Balde nawe nyine uno munsi uko tumubona ntabwo ari umukinyo kugira muri project umwaka wose ngo umwikoreze equipe harakene kandi ngendo urabe
ariko uno musira Gaedi Gerard Martin ni mwiza kuri 3 kubera yuko asanzwe akinisha ukubamvu kandi ari for offensive magusumba defensive mugabo ukeneye umulateral afisa karite zose umukeneye guzibira parce que biragaragara ko rimwe na rimwe Barcelona izokora kuri pressure byanagaragaye ku nkino za Atletico Madrid byaro bikaba byinshi equipe ikabwizwa kuvyaza umusaruro occasion nke baronka ariko nayo ikadefenda neza aha rero defensivement Hector Ford afise karite zose FC Barcelona ikeneye haba ku nimero zibicaye kuri 3 gusumba witwa Gerard Martin naco gituma general navyina matirite nibaza ko abakunzi ba Barcelona zo bigoye gusora Hector Ford uguma Gerard Martin ngo nuko Gerard Martin wewe ari wasubirira Barde mu mwaka weze Barde dara ari mu mvune equipe yarabura cancelo kazana Hector Ford kandi kungena zitwa ko zikomakomeye kandi yari response press rero Jacob Ganje numva ko nimba Hector Ford ahari bikaba bikunda ko kunda rimwe na rimwe yorurika kuko niturayebura ko kunda zogaruka muri access central ni en fonction bakinyi bazobari nimba Ford yo kina ku nimero 2 cyangwa ku nimero 3 muri access central office Inigo ndetse n'umugabo bita Pogba mukurinda ko arawuja garuka nuvuga ngo Ford akinye 2 kunde ngaho birashoboka ko yogaruka muri access cha tugaruka kuri ya projet Barcelona bariko barubaka none no munsi Barcelona dufata karuriro saison irangiye bashake bagirane blanche kuko no mwaka weze bayigize kandi byitwa ko bafise benshi bazanye bagundogana ba Christensen n'abandi bagiye batandukanye bafise n'abale Lewandowski none Barcelona dufata karoko uyu mwaka igize ane blanche ngatwara nka Copa del Rey ngatwara igikombe kimwe mu byo bakinira sivyo diko navuga bagize umusaruro twita mubi kuri Barcelona mugabo bagaca bisanga Barcelona niburi bafise abaxiale dufate bafise Araujo bafise Pogba Barsi bafise na Inigo sivyo bakisanga sezirangiye bafise abo bakisanga bafise kunde ku nimero 2 na Hector Ford bakisanga ku nimero 3 bafise nkuno musore bita Alejandro Balde sivyo waje hagati mu kibuga bagaca bisanga basigaranye babandi bitwa ko bakeneye gukinisha vyanga bikunda abo badakeneye barabasora nuvuga ngo ukabusigaranye effectif igupermeta ko mu mwaka uza kuri masse salariale ari sawa ushobora kuja kwisauka kugura mu nimero 11 wifuza mu star ameze neza bagarutse kuri ya regle Barcelona kagira umusaruro mubi kuri tapi vert mugabo sezikarangira bari kuri regle ya 1-1 wibaza niyo bari reisite kuri no mugabo yita Joan Laporta Musumba kurondera ibikombe mugabo bikanga kugaruka kuri regle ya 1-1 erega uno munsi projet ya Joan Laporta muri FC Barcelona gushika uno munsi ku bice 60 abakinyi bose binjiye muri projet ya kuva Joan Laporta yinjiye muri projet benshi barasohotse bigaragaza ko ni ibintu bitateguwe neza bisora kuno munsi Joan Laporta nivyo Barcelona ikeneye kubaka mugabo mu myaka ishika kuri 3 amaze ku burongozi irenga amaze ku burongozi bwa Barcelona yirutse no kuzibira ibinogo byasizwe na Jose Maria Bartomeu kujena na fair play gusumba kubaka equipe uno munsi rero yisanze agomba kubaka equipe uno munsi naho yisanze wana turetse no kubaka equipe agomba gufinaliza ibijanye no kuzibira ibinogo kukabona ko bikunda ko bifinaliza sivyo abakinyi binjiye bakenewe muri projet mugabo bahembwa amafaranga menshi mugabo bikaboneka ko hari yindi projet yo kubaka ngo basubirize bariko barasohoka bakora munsi Gundogan atari onere n'icyubahiro uno munsi Gundogan kwa Barcelona hari abakinyi arenze umwe canke babiri botanga icyo Gundogan yotanga muri FC Barcelona ko kandi Gundogan yanabaye mwiza tawo byo Barcelona irimo bwati ndagiye reka tugende Victor Roque yinjiye muri Barcelona uno munsi ivyo Barcelona yamusa mu mwanya muto imva ngo yaronse nivyo n'umukiyo muri projet mugabo yerekanye ko ivyo Barcelona mushaka ngo hataragira ko abiba kubitanga mugabo ntiyaragira asabwa ko ategurwa mu bundi buryo kugira ngo atange byinshi mugabo bikabiurana nuko atamumenyereza ari kugira ngo amuyo confiance yo kumutegura bien sûr Michael Faye niwe mukinyi yerekanye ko muri Barcelona muri ya defense yo kenera mugabo basanga defense nayo ifise indi projet kumumenyereza kuko Fiki yavuga toke mu bakinyi nkeneye inyuma Michael Faye arakenewe bivanye na projet afise n'abakinya afise ntiyari kugenda uno munsi muri equipe ya stade muri Stade Rennais mu Faransa harimo close ko Barcelona ni mukenera so mugaruka ku 30 izo mugana antireme 33 nibazo deposa 35 millions bo bamugurije 12 millions kandi no musagiye muri Ligue d'Atala twabonye abadefenseur beza ba Barcelona cyangwa abakinyi beza muri rusanga kandi n'ikindi naco hamwe yoba mwiza kwa Rennes equipe indi ikamugoma Barcelona ifise ko 25% iyarega na possibilité ko Barcelona mugaruka na kuri 35 bikacimwigurishiriza menshi cyane gose nitwa eska nitwabonye
uno mugabo yitwa Emerson Royal Yeah. Mercato yinjiyemo kwa Barcelona iyo Mercato nyine agaca asubira akagurisha birashoboka Yeah. rero nibaza ko Barcelona do ma part hari je risk préfère ko bavida effectif ya bigatuma isigarana abakinyi bake peu importe umusaruro mugabo bakisanga mu mwaka uza bari hari capable capable kuja yo kuja ku isoko ikubaka Ikagura projet umukinyi. bifuza Yeah. bagaja guhanganira ivyo bikombe Bien gusumba uko baguma bafata projet bazana naka bakisanga mu mwaka uza baramukura muri projet bazana naka bakisanga mu mwaka uza baramukura muri projet ivyo bakwiye kubitandukira bakavana navyo Yeah. bakarondera ibikombe bishoboka bidashobotse bakabiheba mugabo bakagwana n'ikintu kugwana imigari ibiri n'itereka abarundi barayamaze urashaka kubaka projet yo gutwara ibikombe ubifatanye no gutwara amemeta ibikombe ubifatanye no gusora abakinyi bariko baratuma utandikisha abo winjije ivyo nibiza kwa bikunda vuga ngo Barcelona tegezwa guseda nta projet yari ibikombe kugeza muri mwanya nitwabitwara zo tubitsitaye ko ni sawa equipe ni nkuru umwana yambaye mayo ya Barcelona ari capable yo kuja kwitanga swat baraseda bavuga ati nta pressure yo kurondera ibikombe turiko reka tuja kuri pressure yo kubaka projet dusora abo bakinyi bitwa ko twokwama dusora buri mwaka hama tube turi capable yuko mu mwaka uza muri Mercato yo muci Barcelona yitwa equipe irondera niko kuri close ikamugura ikamwaregistra iba equipe irondera nimero 6 kuri close liberatoire yiwe ikamugura ikamwandikisha byoroshe hakuna musi wo kumva ngo Christensen aragumye nubundi no mwaka uza eski kibanza ciwe ko gikenewemwe abandi Barcelona musi akene nimero 6 Barcelona musi ibikubwira ati Rwanda ya Araujo na Pau Barsi tuzorondera undi mu axial atari Christensen bivuze ngo vyanga bikunda muri projet ya terme ya Barcelona Christensen bisanga agomba gusohoka hako rero aba muri projet y'imfata kibanza yo kurondera ibikombe bidakunda vom yasohoke ivyo bikombe babibure mugabo mu mwaka uza Barcelona bisanga bari auto yo kuba bashobora kuba bo kubaka projet yo kurondera umukinyi ibi bintu vyo kwama ngormo yaje amazindwi zibiri atanditswe ibintu vyo kwama ngo barondere yaho ngo bazomuhemba gute ibaze gushika muri kano kanya Orma araza kuba barakina match gira kabiri hirya yejo ku munsi wa gatandatu usanga barakina equipe ya Atletico Bilbao nagakuru ko arandikwa n'ubundi none ibaze equipe itarandikisha Ormo byariko biravuga ko ashobora kwandikishwa uno munsi cankejo fata karorero batubeshe gunyuma gudo gane ngo baramwandika none edi ibaze ndagwa karorero none no mugabo yitwa Laporte asohoye Gundogan agomba gusora Christensen asohoye Fay asohoye Roque uno munsi mu basigaye eske Fatini ageze kasoka Cremarengre ni ageze kasoka Garcia uyo Eric Garcia ni ageze kasoka Ferran Torres ni ageze kasoka Tones milioni 10 ku mwaka erega bino ni wavyirengagiza bino ni wavyirengagiza oya nikindi ibi ni wavyirengagiza no mwakuza bizoba kurikira nikindi niyumvira umuntu yiga abasoka nabinjira kwa Barcelona abari sportif sivyo nano munsi niki cyari gutuma usura Christensen ugasigaza Ferran Torres Ferran Torres hembwa mera menshi gusumba Christensen nuyo musaro Ferran Torres Barcelona mukene ko gusumba Christensen Kurikije na process mvuga na projet sportif piswana kuna munsi kwa Barcelona hariho equipe ni abanye Espagne sivyo urazuganageje no kora muri stade equipe that's why nico muga kwa Afrika ico nikizokora Ferran Torres azokina match 3 nka match yarakinya kwa Valence ngo Afrika mugumize muri projet baramusezerera arasohoka aragenda none mutogwana no gusora Torres adashaka gusohoka ukaguma wifuza kumwinziriza kundi mukiye kandi Torres agiyembwe amafaranga muri kurakora iki ikindi naco ega nico ndiko ndavuga hano asabwa gufata risk ari nakunda rezilia kontra moya mahera equipe ija mu kinogo mugabo bazogera igihe equipe yitwa ukija kuri bar ya NCA ata amadeshe je novuga ngo amadeshe muri effective fata karongo kwa Madrid nibaze avara ne passe muri effective RFC Eden Hazard na Mariano Diaz bien sûr wibaza ko Mariano Diaz na Eden Hazard bariko barenze ziki hageze igihe equipe bavuga ati bareke baze kontra bagende Eden Hazard avuga ati naje umubiri waranse tureziriye kontra nigire nta kibazo iyo rero equipe ifite ibinogo mweni ikabita ari kiragwana navyo cyangwa gwana navyo mu buryo bwo guhumiriza igashaka kubifatika no guca ubaka pro none nimuca gusora Gundogan cha winza Chiesa uwo Chiesa nawe atagarantisa ko azoba mwiza nawe nyine guca mukura muri projet mwakuza sasera kwa nukuvuga ngo iyo uri kura privilege ale plan B kwera ibibazo urimo vomye gwe izo plan B zawe ugaheza ibyo bibazo hamukagenda n'ama plan erega ikindi naco muterengagiza ona munsi Barcelona kimwe mu bintu bibatwara amafaranga bari mu nyubako za Camp Nou kandi no musha kumaka wa nyuma wizi nyubako zande za Camp Nou gusa Camp Nou jani projet ibiri apart baba bafise uburyo batunganije ko gusubiramo infrastructure
bifise ikindi gisata bitwagwamwo bifise uburyo ko nta muntu ategura projet mugabo no buryo bwinjira muri equipe ya no buryo bwinjira muri equipe bwari kuza gufasha muri byose bituruna muri muri zino president yes uno munsi kugira ngo usubiremo stade ni projet warateguye 4-5 ukavuga ati amafaranga azomeze uko nuko iyo projet yantama bisobanura ko iyo projet itateguwe na Yohana Laporta yateguwe na Job Maria Bartolomeo nico gihe cyo kubona Barcelona suramo Camp Nou muri bino bihe turimo projet zo gusubira muri Camp Nou c'est pas projet z'aba president canke ni projet za equipe ariko president yisanzeho nani umupresident yisanzeho hari ivyo kuko uzorabe kuri ro mise reprise hari ivyo usanga equipe yishinze izokora ariko rufise kubihagarika ubwirizwa urashobora kubihagarika mugabo en fonction y'icyo usiguye yeah of course parce que na José Maria Bartolomeo kugira ngo propose turakeneye gusubiramo stade niki abasosiyete ba equipe baricara iregera rufise kubisigura ni ya avantage bizodwa niki nawe rero uje kugira ngo uhagarike ya projet yatangujwe na president kanaka mugabo abasosiyete barayiteye ku mukono ubanza gusubira kubasegura igituma ariko kanza guhagarika gato uno munsi turamenanya yuko umugabo witwa José Maria Bartolomeo hari binogo bidahanga gase muri equipe ya equipe yeze mukaga aho rero je no magarana ni muri munsi Laporta era urongozi bwo kuyobora equipe ya Barcelona ya arafise projet bo umugabo yitwa José Maria Bartolomeo yaramuhaye ati zino projet zirashikira muri equipe ya Barcelona ariko kutazaplika zahe equipe geze on veut butunzi kirikira temba nibyo kosa nagiriza Laporta ntiwibagire ko hariho ubutunzi n'amafaranga vyinjira muri Barcelona bikayifasha kubaka muri tapivere biciye ku kibuga bita Camp Nou nico gituma rero no munsi nabwo buryo gatoye nabwo buryo butoba kwa Barcelona nabwo buryo butoba buva kwa Barcelona kimwe mu bintu bishobora gutoba Barcelona imvugo ikigico nico no kwita iri muri Rolanti kuva muri ibi binogo mugihe tubona ko ari cyo no kwita inguvu mugihe tubona ko ari cyo no kwita Landry yubahwe nguri umubeshi uyu José Maria Bartolomeo sawa mwese muri ku FM mutazi umuntu yatumye equipe yanyu gwa mu binogo n'uyu hano kuri YouTube yacu mu musengere mu kubita isengesho muri commentaire Laporta arabigwamo agasanga biramurengeye akemera kubesha gauche à droite kugira ngo arabe ko bikunda bivemo erega basi we warabesha erega nuko uyu mujama kama ni Maria Bartolomeo sivyo Josep Maria Bartolomeo yitwa mazina y'intumwa sivyo nuko wewe equipe atanayigarantisa icyo no kwita kazoza uno munsi kwa FC Barcelona Yohana Laporta nivyo hari ivyo yemera adakora sivyo uno kare twanye twiyumvira gute usinya ishyiramu amasezerano na Nike ukayambara mugabo bikavuga ko hari amafaranga itaratereka kuri konti kandi we watanguye kuyamamaza ibyo byose ni ibintu dushira muri nuzenya muri kabaza ki projet yande ikindi kintu abantu babanze batahurike twamatuvuga ibintu by'aba president kwa Barcelona tirangize ko tuje muri twamatuvuga ibintu by'aba president kwa Barcelona kwa Madrid manze mutahuri tandukanira ino equipe FC Barcelona si ya Laporta cyangwa si ya José Maria Bartolomeo zino ni nkuko kuntu mu Burundi dufate ushaka gusanga mamuru ngo ni yintara oya biroroshe ni ivyigomeke byo muri Espagne sivyo nkuko kunna Madrid Catalonia ni ivyigomeke bari nkuko kunna Madrid atari ya Perez nico gituma muramwumva ati Mandira yeze nave waje uwundi ni equipe y'umugwi kanaka ni equipe y'intara ni equipe dufate nka ni Buja City ni equipe y'igisagara ca Bujumbura itegerezwa guhabwa uburyo na meri kugira ngo ibeho ni equipe dufata karorero y'intara ya Cibitoke ni equipe y'intara ya Ngozi nuko zino za Barcelona Madrid zibayeho nico gituma nababwiye ati Bartolomeo yarabaye president abari nka representant legal nana kuvuga ngo equipe nibiwe muri no mwanya mugabo vyanse turagukura turashiraho uwundi niyo itandukaniye n'izi equipe zitwa za Liverpool za Arsenal zande zitwa kwa abantu ku giti cyabo uno munsi Deco arakora deal ukazova ngo conseil administrative yicaye deal yayo project reka deal tuyikora kuri Victor okay aha nuko ariko nabonye Mirase yafunze imindango tutaruma ku mugabo witwa Rafael yao ariko tutarava kuri Christensen Newcastle iri mu migwi ashobora kujamo ariko cha twinveske Christensen ku myaka 28 ivyo Newcastle musaba arashobora kugira iki kubibaha Newcastle nabo baratanguye kuboregwa na ya projet y'abarabu kuko bafise abasaza muri Axe Central Jamal Lasser kizigenza wabo Fabian Schär Sven Botman
ndetse na Danny Ban abo bose ubateranije uko ari bane abo bagabo ni imyaka 600 hageze ko equipe ya Newcastle yubakira kuri bare Lewis Hall bano bavuye kwa Chelsea ndetse na batripie murabona ko bariko barabasohora Simon uburyo utoba wasohoye Jamal Lasser ndetse na Danny Ban peut-être na bano ba Fabian Schär ngo winjiza Christensen parce que nabonye bari ni zimwe muri equipe ziko zavuga ku isoko gigura nigurisha ma défenseur benshi bien sûr rero ndiko ndabona kuko no kwa Chelsea haravuzwe ko bashaka kwinjira muri deal ya Axel Disas ahubwo ndabona ko bashaka kuja muri deal ya Axel Disas cyane gusumba deal ya Christensen ko Christensen none Christensen aragwanira umwanya na Sven Botman awumutwara biragoye nikiri naco erego no musi vyo Newcastle ishobora gusaba na ritime bakina muri Premier League no musi uravye equipe no musi ya Newcastle United ivyo basabwa na ritime bakiniramo na Christensen tukabonye kuri Xavi biragoye ko azona atanga ibice 40% vy'ivyo Newcastle musaba umusaza naje mu Butaliyano yisange kwa Milan cyangwa aje mu Bufaransa yisange kwa Inter mu Bufaransa naho nyene attention bakina kuri ritime yo kandi ari ni Ligue d'Etat bakeneye kwiyerekana umusaza biragoye ko afitinga mu Bufaransa gusumba mu Butaliyano mu Butaliyano nabonye imigwi yaho urawutera no Samuel Umtiti ni yakorotse kwa Real ari akasubira ku igihanganga baba Kalidou Koulibaly ni bawuteye ku myaka myinshi mu Butaliyano nibaza ko ritme yo mu Butaliyano birakunda ku myaka afise gusumba kuko gusubira mu Bwongereza kwa Andreas Christensen peu importe equipe agiyemo araza kuba agiye kuri ritme isumba warashimiye ari kwa Barcelona kuko uno munsi yo Newcastle ereganishe kuno munsi kuba Newcastle batagiye muri Big Four mwaka weze waguze umukinyi wa 80 million nka Sandro Tonali waguze ba Anthony Gordon waguze ba Alexander Isaac ukabura Big Four nukuvuga ngo equipe no munsi ifise ideni ryuko abakinyi babwirizwa gutanga buri kimwe cyose bafise bagashya kuri pressure uno mumenyereza wabo byanga bikunda kugira ngo barondere Big Four mwaka uze equipe ya Newcastle rero nibaza ko no kwa Newcastle ashobora kwisanga kuri ritme cyo ubwoba ahubwo ndabona ko option nziza mu Butaliyano cyangwa yigira hariya kwa mu makanzu erega n'ikindi rero gihari nta ninde option iri ku meza kuri Christensen si Newcastle yonyene erega Christensen nawe araza kuba vyemera nimba soye yamaze ko Barcelona mugurisha kubera yuko arondera umwanya wo gukina araja kwa Newcastle umwanya arawona Newcastle Eddie Howe araza kuba mugarantisa umwanya biragoye niho bigore nce turamugani foko ejo canke ijya yejo hanaboneka izindi option sino uyu kumusora nawe biraza kuba bigorana ashobora kurangira gumye kwa Barcelona bien sûr